Mbona namaze kubabwira ije nayo mushobora ije nayo mushobora. Gerageza kandi twagire. OK. Je c'est toujours action vérité. Mona amaze kugenda n'abahungu bangahe? Kugendana. Kuryamana. Kuryamana. Ya. Passer la nuit ensemble. Bon, action. Ureba ushaka kubimenyera iki ngivyo. Vérité. Atari ugusutwa gusa. Action. Ndashaka unyurana n'amaboko. Urabizi. Oya gute. Urabizi genre kumwe kugenda uko. Kundi kugenda uko. OK, katurabe. Twagire. Twagire. Ya. Oya gerageze kandi kuba kugenda uku menyereze hama ukundi kugende gutya ukundi oui OK j'attends te poser la question ibintu bikunda rasta birakunda gerageza gerageza nawe tura oya yega ni action yiwawe non ni action yawe non mais c'est pas grave toi tu savais je sais déjà qu'on a nié c'est pour ça faut bien aussi avuga ukuri tumenye abaguciyeko bose ikiraro pont monter des sons tubandana siga kuri pont bade mabisi siga ku kiraro kuri pont ndajabuka n'amaguru nibitwenza na gato mugabo nabizi abamutu barakuyeho jewe ugeze ku kiraro jewe ndabaguciye kuri ikiraro ndigeze ku kiraro hagati gete Alvine je ndabirukana muhorere mbandanye sawa Audry, action vérité. Uramaze guhuza ibitsina n'umukobwa utikingiye. Canke umaze guhuza oya kamendera kibazo umaze guhuza ibitsina n'umukobwa n'abakobwa bangahe utikingiye. Action? Karabiyuwa. Mariko vuga ngo jeje OK, action. Tega nasa vérité kwa nshaka action. Ushaka action. Yeah. Naikuvugisha ukuri ariko ndayizi na action no ishobora. OK. Tugime gutwenga. Ya, natwenge kwa urayigira mazi. Winamu utwenge le plus fort possible utume n'amatu twumve. Gutwenga gusa. Ya. Ni voice, ouais, sérieux. C'était fait. C'est l'essentiel. Nous Alvine. Munigo ni ugezwe amuta. Apart. Ya umuya twagufatana. Ndavuze abayaho nyina ashiyahinduka. Bajya abandi bose bagenda kubera nabo nyine wafata ku nguvu cyane. Ikibazo gitomoye. Action vérité. Bon, je mu kugenda nta nama bangirisha canke bambwire ko bagira bagenda. Twese twavyukaga dusanga bagiye. Sivyo? Hama eko. Narabikora. Ninde sûr. J'étais sûre aussi. Voilà. Twabafata neza nta kuntu nakumwe bajya abantu bari kugenda. Je ndumwana hajya nyene imisi gisumana 40 sino none yo mutabona ijya nigiki bari kumenya. Alvine. Allo? Uruzi kwikontrola imbere y'igitsina gore. Ego. Teni more gute nama. Kandi wumva uri fiere ni wumva umenga. Habaye. Ukuri urambabaza telefone. Sa? Ndakubabaza kwiki. Oya banzu era oya Ikiraro. Bamufashe ku nguvu. Oya sigurira bien.
Umbiriza. Mera nk'udugaruka gato tuvugana. Connection viko. Umbiriza sigurira neza bamufashe ku nguvu canke baswe kumufata ku nguvu. Oya. Bahatswe. Ndiko ndakumva. Bahatswe kumufata ku nguvu. Oya ya. None nta kintu migeze mubivugako. Werega Jerry yambwiye kujya mwigisha guma amukubita ama avance nibiki. Wamubwiye ngo ibintu by'amanota nibiki gukora rurango tushobora kuvugana. Oya ibyo bintu birababaje. Oya bya bikintu mubwira. Amaita chiamuhera. Ibiki Audry? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Petite sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Bah tu mufata ngufu. Tena bisubwa kwa mfashe kumva ariko. Ntibamufashe. Oya vuga nibiki vyabaye dusiguriye. Baswe kumfata ku nguvu harcèlement. Inde. Prof wa mate. C'est kawaida. C'est normal. Yego amugirira ama avance nibiki? Petite sœur wanje ibintu naje ntaragira baswe Bwana kubarira cyenda kubwira cyaba prof bubu nuko. Baswe kubo ya. Umuntu atungwa n'Imana. Uko ngo ndashobora gutora mate ngo amaze ushobora kuvugana. Non, c'est quoi? Oya. Byose nawe ugiye ku kazi, ugiye gusaba akazi. Oya ora bizi kubizi bifisemo uburambe na doctora na master. Waje nta kibazo mbora kirimo. Ibiki? Bavuga ati ushaka umubira mu mineur. Écoute, ushaka umubira abira akuya. Avine na soni wumva. Ya si tu veux du travail et munaongea. Asi kandi aona ni soni wumva. Ushaka amanota uraziko afise 15 garasti. Muzagenda wazi niko avuga ko iby'umwana afise 15. Umviriza Alvine. Jewe nuko nukunda gufata ko ma famille. Sino nukurira kubana naje muri nonzi kuko najewe ndatinya ko umunsi umuzovyuka ufise amashetani agutumuza mu cumba udeveruye icumba hamufatire nguvu kuko urafise amashetani mu mutwe wawe. C'est pas normal cyangwa urumusazi urakwiye kuja kwa rujanti. Ariko arashavura ngo bamwe Devye nukubishigikira gute wewe? Harakane yagira re iyashika cuvini. Arashisha Alvine nuko uzina kubaza ikintu. N'umwana turamuhandura mugapana yo kucyushinga ariko ibintu by'abarundi n'uko badashobora gushira ibintu hejuru ngo baje kubivuga. Oya yateza kubivuga. Oya ibintu by'abarundi ari iwaye ibintu udashobora kuvuga ngo yo kwambika ibara mu bantu. Umviriza ndakubwire ntibamufashe ku nguvu n'abantu bazovuga yahatswe kumufata. Yahatswe umviriza nkubwire nimba ari ikintu niwo bivuga hari ya twebwe navyo bashobora kuvuga abantu bashatanga gutukana ngo uve bya mwana afite indero. Oya umviriza ndakubwire Audry nimba ari ikintu sentare sinigere bavuga ngo tribunal uki amategeko nimba ari ikintu basonera mu Burundi gufatwa ku nguvu n'ukuri agiye akamurega uyo mwigisha bazomufatira ibihano kandi bazogiki ntashuma yicaye gutyo kuko siwe wenyene mu bantu badatora mate bazogurisha kwa manota urasiko ari abigisha naho witora agwa amazero kugira gusa agusabe ivyo ntibikunda hari abandi bakoga benshi hajya ko barasabwa abivuze n'isuri n'abandi bazoja gutemwanya ntibikunda urashobora yicaye kuko n'abatonya biwe bazoza umwaka ukurikira bazobibagirira kandi uko basamufata nguvu we bahatswe uwundi bazomufata ku nguvu bikunde je kintu cyo nyenda guhanuye nuko ubwira mutonya wawe yuko bagenda kugira nako Alvine nimba mushikiri agenda yambise erega ari ibintu ntakina kimwe kijanye Alvine nivyo azimona kutubaye ko twebwe abahungu tugize wewe turi abantu amaso yacu mengo ari ibintu bitabaho ucumbwira okay wari kwasi yambaye imagine toi jewe cenca ngaha par exemple ivyo nukura vuga kurumva bisesanza muzobibona je ndiko ndavuga nibibaho iyo byose ko iki vyabaye none nimba mushiki agenda yiyambise uduhuzu cyangwa usangani babanda agenda yisize amafondo tiki kwishura bagiye kwiga bagiye kwisiga amafondo umaze kwikora neza umaze kuda kwishura amagaho ukangana uku nuwayo mwigisha anuze atasukubya kwazo gwa amanota gukira